Shaka gushimira Imana rero ku burongozi kuri pasteur na madame ko badutumiye tukaba hano utumire na buronse tutari mu gihugu ariko kandi nsanga iteme muri ko murigishamo niyo natwege twari tumaze hafi iminsi nk'umunani turiko turigisha aho twari turi ndavuga nti ya suje nyene ashanaza gutemba Yesu ashimwe cyane kuko hari igihe suje iza ukumva uri inspiré ariko igikorane gaca gihera ako kigahera wowe utarahera bwira umicane ati kirashobora guhera utarahera. Haleluya. Kuko ivy'Imana n'uruzi rutemba. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero uno musigira ntange dusigaye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero ndashaka umuntu ansomere muri chapitre nyene 1 Corinthiens ndibaza ni 1 Corinthiens OK 3:18 ari indi verse nari natoye nza gusoma ariko duhere kuri verse yacu y'uno munsi bagire bayinsomere. Abikorinto ba mbere kigabana cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo ntihakagira umuntu yihenda umuntu wo muri mwebwe niyumvira ko ari umunyabwenge ku by'igihe abe igifu si ndiko mvuga yo muri y'uno munsi teme yacu 2 Corinthiens 3:18 yes. Haravuga ngo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'ikirori ubwiza bw'ubwami turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we mwemu. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri passage ukungene Paulo yandikira ishengero ry'Abikorinto abereka ahereza kuri finalite canke ahereza kuco no kwita intumbero y'iyi passage canke icigwa c'iyi passage nuko tuva mu bwiza tukinjira mu bundi bwiza. Yesu ashimwe cyane. Tuva mu bwiza tukaja mu bwiza ariko kugira ngo tuve mu bwiza tuja mu bundi nuko twabanje kwihweza ariko tukihweza Yesu twamara kumwihweza ngo tukagira gute tugahingurwa mu ishusho ryiwe tukava mu bwiza tuja mu bundi bwiza. Aha Paulo mu kuvuga ku bwiza agerageza kutwigisha no kutwereka yuko ubwiza ni ikintu cevoluwa canke ni ikintu gishobora gutera imbere ni ikintu kitagumye hahandi ariko ni ikintu gishobora kuva mu rugezo rumwe kikagenda mu rundi rugezo. Bona sifuwe sana. Rero ndazi ko muri grâce zitandukanye abantu bazokwigisha kuri iri jambo bazogigisha mu buryo bwinshi butandukanye ariko ndashaka gufatanya iri jambo na vision y'iyi Église kuko numvise ko muri vision ya Église harimo uguhindura ubuzima bw'abantu canke kuba transformé. Je mu buzima bwanje bw'agakiza ukuyemwo transformation mu bintu byo kujana n'Imana tanumva bidafise sens kuko nemera kandi nizera yuko Imana mu buzima bwacu uko turushiriza kujana na Kristo tugenda turushiriza gusa nawe. Muri iyi context Paulo yavuzemwo avuga yagereranije ku mashapitre yo hejuru yerekana ingene Mose yahawe kubona ubwiza bw'Imana ariko igihe cyose Mose abaye mu bwiza bw'Imana Bibiri ivuga ngo Mose yaca yinyegeza mu maso akipfuka igitambara akanyegeza ubwo bwiza bw'Imana kugira ngo Abisirayeli nibamuraba mu maso ntibagire isanganya kuko babonye ubwo bwiza bari gushobora gupfa. Ngo nuko ngo kandi nabone ngo iyo Mose amanutse ku musozi afise ubwiza nabone bakaba oblige nabone kwinyegeza bakihweza Mose ariko bafise voile bafise ikibapfuka mu maso ngo kuko Imana itashaka yuko bashira amaso kubiri passagère. No kuvuga ngo Mose yari afise ubwiza bw'Imana ariko akagira ubwiza bw'Imana muri dimension haleluya iri limite ahubwo inashobora guteza ingorane Abisirayeli. Nico gituma yinyegeza kuko ico gihe Isirayeli n'ubwo Imana yimanifesta mu bwiza bwayo kuko niciri ntibari bari qualifié gushobora kwihweza ubwiza bw'Imana. Uno munsi ndashaka kuvuga ngo iki kintu Paulo yavuze ngaha mu Bikorinto niyo mystère ya Nouveau Testament. Nico kintu gikomeye c'isezerano rishasha cabaye. Iyi niyo difference ya Ancien Testament na Nouveau Testament. Kuko mu gihe cyose c'ubuzima
bw'ishengero canke ubuzima bw'icaremwe umuntu Imana yamye yifuza kumanifesta ubwiza bwayo guhera mu itongo rya Edeni Imana yashatse kumanifesta ubwiza bwayo niho iyi verse yo mu Bikorinto irangiza ivuga ngo natwe abamwihweza duhingurwa muri iryo shusho tukava mu bwiza tuja mu bundi ariko abigihe ca kera ntibashobora kwihweza ubwo bwiza kuko hari ikintu kibabuza kugira access ku bwiza so kuko Imana idashobora kwihonia Imana ni nziza vuga uti Imana ni nziza kuko Imana idashobora kwihonia mu bwiza bwayo yashika kuri Mose akandukirwa n'ubwo bwiza ariko yaba Mose akaraba Imana afise protokole nyinshi yamara kuva muri presence y'Imana akaja kuraba ihanga ry'Imana afise protokole nyinshi agomba kunyegeza ubwo bwiza kugira ngo nibuteze ingorane ndagomba kwagirwa muri Ancien Testament ubwiza bw'Imana bwateje ibibazo ariko muri Nouveau Testament Bibiri tubwira ngo ariko tweho Yesu ashimwe cyane haleluya turihweza kuri ubwo bwiza bona sifuwe sana kandi ntibutuzanira urupfu ntibutuzanira ikibazo ahubwo ubwo bwiza twihweza natwebwe tugahingurwa mu ishusho ry'iyo Mana dushobora kwihweza haleluya tutinyegeje nayo nitinyegeje Yesu ashimwe cyane kuko hari ikintu cakoretse catumye tugira access kuvya abandi bose batagize ko access mu itongo rya Edeni Imana agomba kubana n'umuntu kandi aho Imana iri n'ubwiza so kuko nzi ko muri iyi ndwi iri jambo ubwiza rizovugwa cyane ndashaka kudefinisa ico arico ubwiza bw'Imana bona sifuwe sana ubwiza bw'Imana ni jambo rigufi canke rimwe ariko ridusobanurira ico Imana iri ugombye kuvuga Imana ukavuga ngo ubwiza bw'Imana mugomba gutahura yuko ubwiza bw'Imana ça renferme plusieurs choses so kuvuga ngo ni kintu kimwe ariko ubwiza bw'Imana ni jambo rimwe rirepresenta icyo Imana iri icambere nshaka kuvuga ko iyo wumvise bavuga ubwiza bw'Imana kimwe mu bintu ugomba gutahura mu bwiza bw'Imana hariho icimviro cambere gica kituzamwo ubwiza bw'Imana dusha twumva urukundo rw'Imana iyo tuvuze urukundo rw'Imana iyo tuvuze kugira neza kw'Imana iyo tuvuze imbabazi z'Imana iyo tuvuze bonté iyo tuvuze grâce iyo tugize gute ivyo ni ibintu byose biri mu ijambo no kwita urukundo rw'Imana no kuvuga ngo igihe cyose uzokumva bavuze ubwiza bw'Imana buno nyene wumve yuko ubwiza bw'Imana reka ndabwite gute ubwiza bw'Imana ni nk'ambalage canke ni package irimwo ibintu bitandukanye utundaza ko tumara kwera akambere tukita urukundo rw'Imana Yesu ashimwe cyane ni kuvuga ngo mu bwiza bw'Imana harimo urukundo rw'Imana ibigize Imana ingene dukunda ingene twitwararika ukwiri ubwiza bw'Imana vuga utubwi urukundo rw'Imana iyo kandi tuvuze ubwiza bw'Imana ikindi kintu tugomba gutahura kiri mu bwiza bw'Imana kiri muri ambalage yitwa gloire ikindi tugomba gutahura mu bwiza bw'Imana harimo ubushobozi bw'Imana Yesu ashimwe cyane iyo tuvuze ngo la gloire de Dieu no kuvuga ngo igihe cyose Imana igaragaje ubushobozi bwayo mu guhindura ibintu canke mu gukora ibitangaza tuvuga ngo twabonye ubwiza bw'Imana ariko twabonye ubwiza bw'Imana buri représenter na un des aspects de la gloire qui est la puissance de Dieu Yesu ashimwe cyane haleluya rero nimba warakize ingwara nimba warabohotse ingeso ukabona umuntu yaguciye agakura ko iminyororo ikomeye yari bosha ubuzima bwawe uzuvuge ngo narabonye ubwiza bw'Imana ariko ubwiza bw'Imana bw'imanifeste mu buzima bwanje par l'intervention canke par la puissance la manifestation de la puissance de Dieu Yesu ashimwe cyane ikindi kintu kigira gatatu iyo tuvuze ubwiza bw'Imana haleluya tubona ukwera kw'Imana Yesu ashimwe cyane iyo tuvuga ubwiza bw'Imana tubona ukwera kw'Imana no kuvuga ngo ni vertu zigize Imana caractère y'Imana ic'Imana iri justice yayo ukwera kwayo ugutungana kwayo Yesu ashimwe cyane iyo tuvuga ubwiza bw'Imana automatiquement tugomba no gusobanukirwa yuko igihe Imana izokwexerça justice yayo canke igihe Imana ivuga ngo ndera canke nduwera tugomba kumenya ngo ukwera kw'Imana c'est un des attributs canke c'est un des aspects qui constitue la gloire de Dieu Yesu ashimwe cyane vuga uti ukwera kw'Imana haleluya bwana sifuwe nico gituma iyo tumwihweza tutagenda tudovena pire
ariko iyo tumwihweza tukabona ubwiza bwiwe kuko yera kandi agororotse automatiquement ukumwihweza duhingurwa dufata nature yiwe ntidushobora guhinduka tuba ikintu kiri different. Turi mu myaka ivy'Imana biragezweho, ariko turi no mu myaka hariho confusion nini kuko abantu b'Imana badasa nk'abantu b'Imana, kandi bakaba bafise n'ibintu vyinshi rimwe na rimwe abantu bitwaza bijustifie gutuma bagomba kuguma ari babi. Ariko kandi ndagomba kukubwira ngo ntibishoboka ko wabonye Imana hama ngo use n'umwansi w'Imana. Haleluya. Nta kintu kibabaje nko kuvyara akana bakaza kubwira congratulation gwacushaka akana wavyaye gasa n'umwansi wawe. Asanga watwara vyawe n'Imana, uravyumva suite logique nimba dushishikara kwihweza iyo Mana. Bibiliya yatubwiye ngo nous sommes transformés en la même image. Tugenda duhingurwa dusa niyo twihweza, ntidushobora kuba ikiri different niyo twihweza. Iyo ubona umukristo atevoriwa aba meilleur, ugire dute kuco yabonye nico yihweza, kuko bidashoboka ko udovena pire uri muri Kristo Yesu. Ahubwo muri Kristo Yesu twagiye tuva mu kuba ibigaba tudovena ibindi bintu vyiza, kandi turacaba vyiza. Iyo mpagaritse kwevoriwa positivement nukuvuga yuko spirituellement simpagaze neza. Haleluya. So iyo rero tuvuze ubwiza bw'Imana tuvuga ukwera kw'Imana. Ikindi kigira kane, iyo tuvuga ubwiza bw'Imana tuba turiko turavuga ico no kwita ndakivuge gute, tuba tuvuga ubutunzi bw'Imana. Haleluya. Ubutunzi bw'Imana, la richesse de Dieu, l'or et l'argent avyumva appartiennent à Dieu. Ibiriho vyose, ivyaremwe vyose, ivyo tubonesha amaso n'ivyo tutazi, uko murazi ko amaso yacu atabona ibintu vyose. Hari ibintu uyu munsi mwe mutariko murabona ariko ibikoko biriko birabona. Hari amacouleur amaso yanyu atabona. Nico gitumba bimwe murenda kubirareba mu Microsoft kuko birahari ariko ntavyo mubona. Siko nukuvuga ngo ibihari vyose, ivyo tuzi n'ivyo tutazi, amafi yo mu kiyaga bataraheza kudekuvra. Yesu ashime cyane, ubutunzi buri muri fond de mer bataraheza kudekuvra. Ivyo vyose n'ubutunzi bw'Imana. Imana yacu n'umwami w'ubwiza, n'umwami w'ubutunzi, ni Imana ya gloire, iri entourée, ifise icubahiro. Haleluya. Ifise ubutunzi. Iyo tuvuga ubwiza bw'Imana, ntituvuga ubwiza bw'Imana tukinyoha la richesse de Dieu. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amena. Tuba turiko tuvuga uko itunze, itunga ryayo. Haleluya. Rihebuje, ritangaje. Yesu ashimwe cyane. Ndabeka atakintu ngaha nibagiye. Vuga uti amina. Bamuranyibutse ivyo navuze ibinga. Ikindi cyanyuma ni ubwenge bw'Imana. Uri kurasoma proverbe canke abami bose baza kugira tourisme bakaza kuraba Israeli baje kuraba ubwenge bwa Salomo. Burya bwenge bwa Salomo burepresenta gloire de Dieu. Iyo umuntu mu buzima bwiwe hari ubwiza bw'Imana, kimwe mu bintu bishobora kuranga ubuzima bwiwe no ubwenge bw'Imana. Haleluya. Kuko Imana n'ubwenge, ni omniscient, ni ubwenge bwose, ni sagesse yose, ni intelligence, ni science yose. Imana irametriza univers. Abantu bataraheza kudekuvra, ibihugu biraspendinga amamiliyari n'amamiliyari kugira ngo badekuvre utuntu dukeya, ariko ntaho baraheza kudekuvra. Bararungika ibigenda juru bigatraversa. Ntituzopfa dushoboye kumetriza l'infini grandeur de la science de Dieu n'ivyo yakreye. Abantu bazorinda bapfa basava baravuka bakadekuvra bakavumbura ibintu bike, ariko nta muntu numwe yahawe possibilité yo gushora gukontena ubwenge bwose bw'Imana. Abantu bose batahura agace, n'abantu bose bo mu isezerano rya kera bagendanye n'Imana bose bagiye bayita amazina atandukanye, bamwe Elohim, abandi El Shaddai, abandi ya mazina muyamfashe n'ayaha yandi muhora muririmba. Bwana sifiwe sana. Ayo mazina yose bagiye baha Imana nuko Imana yari basororeye umumo wose muri dimension yiwe gutahura kaspe kame k'Imana, akumva ko yavumbuye ibintu bya hatari, ariko nta numwe yigeze atahura la
perfection canke la grandeur totale de Dieu ariko bose bahawe gutahura gato hama bapfa batahuye bikeya bayita izina ariko ajya amazina yose bita Imana uko bayise amazina menshi nuko nabona Imana yagiye basororera uduce duke tw'ivyo babonye kuri yo natwebwe muri iyi generation turacadekuvra ico Imana iri ntituraheza kugitahura nawe uno munsi woshaka woyita izina bivaye n'ingene wayibonye bivaye n'ingene uri kurayibona bivaye n'ingene kiri intervena mu buzima bwawe ariko dufise Imana nini ata muntu numwe muri ibi bintu byose navuze yaba ubushobozi yaba ubwenge yaba ukwera niyo tuvuze ukwera iri jambo riri faible kuko Imana ntiyera kuko iri jambo niri muri vocabulaire yacu nitwayibona tuzokumigwa ntiyera ariko isa mbo kwera n'ikigereranyo c'ivyo dushobora gutahura gishobora gusignifia iciri ariko sinibaza ko yera tuzosanga ata jambo exista ryo kudefinisa iciri nukuvuga ngo yo muko muransamazi ni mundindire nukuvuga ngo ikintu cyose rero kigize gloire y'Imana canke kigize icubahiro n'ubukuru bw'ubumana ikintu cyose kiyigize twama tugitahura muri dimension ntoya Bwana sifiwe sana urashobora kunsormera Colossiens chapitre 1 verset 27 ninde ari karanyumva no munsi haleluya nico gituma urugendo rwacu gagakiza nukuri ruraryoshe vraiment ibintu vy'Imana ntibirambira ibintu vy'Imana biraryoshe je sinzi nigene twona bimenyera wowe umenyera umuntu utarabona ariko nimba tukidekuvra Yesu ashimwe cyane akimana insororero no munsi kantera umunezero akizonsororera l'année prochaine kazonera umunezero Yesu ashimwe cyane araryoshe araturyohera Yesu ashimwe cyane kandi igihe cyose on est curieux de découvrir ica tubikiye mu bijanye na personalite canke na caractère yiyo Abisirayeli unsomere muri yo verset utarayisomera Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli igihe cyose Mose afise ubwiza bw'Imana ngo bamuraba bafise voile barabonye ibitangaza rimwe na rimwe dubona ko abantu muri Ancien Testament bari baryohewe canke babonye ibitangaza kuturusha ariko kandi Bible irajustifia ko burya ibitangaza biraturyohera ko sikintu ca hatari kuko Bible irerekana yuko malgré ko babonye ibitangaza byinshi vy'Imana ntivyabahinduye hari umuntu avuga ngo Mana ni wankorera ikigonzogira reka nakubwire ibitangaza ntibifise ubushobozi ko kuguhindura kuko yaba ibitangaza bihindura abantu Abisirayeli ntibari kwidoga mu bugaragwa kuko babonye ibitangaza byinshi bariye buff ivuye mu ijuru iri original ishushe urazi ko manu yari ishushe kuko uravyumva banyoye amazi avuye ahantu atamazi ahari babonye ibintu byinshi ariko marge kubona ibintu byinshi ntivyabahinduye Yesu ashimwe cyane uyu murongo shaka dusoma mu bikorosayo gice ca mbere ku murongo wa 27 nshaka ko tuwusoma kuko niwo utwereka canke udusobanurira neza ikintu Paulo ariko aravuga muri 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 haravuga ngo ab'Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iribanga rivugwa mu banyamahanga niryo Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro byo kuzoronka ubwiza haleluya suramenye manje uti vy'Imana yashimye guhishurira abiki gihe ariko vyanyegejwe abakera iryo banganiri Kristo muri twebwe ivyizigiro vy'ubwiza Yesu ashimwe cyane burya bwiza Paulo avuga mu bikorinto arasura kandi akagaruka Paulo ari mu bantu bavuze cyane ku kintu kijanye na gloire ariko ashaka kenshi kuvuga gloire yaguma ashaka kuzana comparaison ya dimension iri limite ya gloire abo muri Ancien Testament bagiriyemo twege twaminiya ariko agomba kwerekana yuko ubwiza nibanga ryanyegejwe avyita mystère caché de tous les temps ariko ngo Imana yashimye guhishurira abahehe abizera abiki gihe ari bo twebwe none iryo banga ryahishijwe n'irihe sama miliyari si bintu si umufiance si gukira ingwara sike ariko ibanga ryahishijwe abakera kuva kera haleluya niri Kristo muri twebwe ivyizigiro vy'ubwiza Yesu ashimwe cyane en d'autres termes iyo Kristo atari mu buzima bw'umuntu nta possibilité nimwe hari yuko abantu be experiment ubwiza nico gituma mu itongo rya Edeni Imana yarashatse kubana n'umuntu presence y'Imana burya imisi yose n'ubwiza bw'Imana iyo tuvuze ngo ahantu hari presence y'Imana muce mumva ko hariho gloire de Dieu kandi iyo tuvuze ko hariho gloire de Dieu muce mumva ko hariho vya bintu yama grand groupe atanu canke atandatu nabasiguriye ashobora kubavamo n'utundi tuntu Bwana sifiwe sana
kuva abantu bakoze icaha Imana yagiye ikora uburyo bwose gushika naho igihe kimwe yaje abwira Mose ngo niyubake ihema ry'ibonaniro. Nyubakira ihema kuko Imana yagomba gukomunia, Imana yagomba gusabana n'abantu. Ariko Imana icishiraho protokoli ikomeye. Murazi ko ihema hariho mu bwinjiriro, hariho imbere, hari hahera na hahera n'ibintu byinshi ku buryo abantu igihe cyose baza batinya gupfa kuko hariho riske ko bashobora gupfa. Kuko ve mu bubwiza bw'Imana, presence y'Imana yatera probleme na stress nyinshi. Kuko abantu bari babuze ingredient canke bari babuze ikintu nyamukuru gikenewe kugira ngo bashobore ko experiment ubwiza bw'Imana. Kandi bikaba muri protokole kanaka, bikaba amasaha kanaka, bikaba amezi kanaka, ntivyari vya misi yose. Imana rero igenda igerageza utuntu dutandukanye gushika naho igihe kimwe Dawidi yumvise ari excited n'umugisha w'Imana, aravuga ati abwira Natani ngo ndagomba kubakira Imana inzu. Imana icira mutwenga, Dawidi ushaka kujyubakira inzu? Je simba mu nzu zakozwe n'amaboko y'abantu. Ego urankunda ariko ico cifuzo ufise ahubwo je ngenda kubakira inzu. Ku ruvyaro rwawe ntihazoburamwo umwami canke hazokwama hari iki. Uravyumva ariko we ntiwonyubakira inzu. Ariko plus tard Imana irabireka. Ako ngenda abwire ko en réalité inzu y'Imana, Bwana sifuwe sana. Paulo arayivuga nyene mu Bikorinto, inzu y'Imana ni wewe. Kuko Bibiliya ivuga ngo muri ngoro za mpwemu yera. Iki ni kintu ata muntu numwe y'aba Abrahamu y'abandi nta muntu numwe muri Ancien Testament yigeze agira access kuri promesse ngana gutya aho Imana izikaba muri we ikamugira habitation. So no kuvuga rero ngo icitwa Imana canke gloire y'Imana, Bibiliya ivuga ngo biciye muri mpwemu yera ngo muri ngoro za mpwemu yera. Ni mare munsi ko muri ngoro za mpwemu yera no kuvuga ngo twebwe turi habitation divine. Haleluya. Twebwe turi inzu y'Imana. Imana iba muri twebwe, Imana ikorera muri twebwe 24/24. Ni wafata imodoka ugataha, ni waja muri bus ukagenda uvugana n'Imana iba muri wewe, ni waja muri douche jo mu gatondo hari haboga mu ijoro, naboga mu ijoro, Imana muri kumwe wo yihamagara uri hajya hana. Présence y'Imana tuyifise ko accès 24/24. Yes ashimwe cyane. No kuvuga ngo turaba beneficiaire b'ubwiza bw'Imana en permanence gihe gikenewe gihe cyose. Mu gihe gikwiriye nkeneye ubwenge, Yesu ashimwe. Paulo yabwiye Timoteyo ngo azoguha ubwenge muri vyose. Nivyo ntabigishije, nivyo abarongozi banyu batabigisha, nivyo abigisha bakomeye batazobigisha, iyo Mana iri muri mwebwe izobaha ubwenge muri vyose. Kuko ya gloire y'Imana muri mwebwe iri représenter muri aspect aussi y'ubwenge bw'Imana muri mwebwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero kuko Kristo ari muri mwebwe hariho ivyizigiro vy'ubwiza. Nukuvuga ngo ubuunya ijambo ry'ubwiza turarifise ko access, Yesu ashimwe cyane. Ariko turifise ko access kuko Kristo ari muri twebwe. Iri ni ryo banga ryahishijwe abantu batamenye, ba Abrahamu batamenye, ba Dawidi batamenye yuko Imana ishobora kuba mu muntu. Amen. Imana ishimwe cyane. Iki rero kingarukana kuri iyi point yanyu. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko rero twebwe tugira gute? Turamwihweza. Ariko uko turushiriza kumuraba, uko turushiriza kumwihweza, kuko tutakimunyegejwe, ariko kuko twahawe access, désormais rero hariho possibilité yuko duhinduka. Ariko guhinduka si ivyo twigirisha. Hari abantu usanga bavuga ngo ushaka ifo guhinduka. Ngo pastor ifo kwigisha abantu guhinduka. Hari nige abantu bababwira guhinduka, abantu nyene bagaca bikanira nyene bagahinduka. Aho gasanga nyene uko bikanire nyene bagahinduka bikamara insomene kubera aga predication waraye wumvise ugahinduka. Ariko ngenda babwire yuko twege guhinduka si ibintu dufilosofa, si ibintu twigi, si ibintu turonderera kure. Ibanga ryo guhinduka, haleluya, hari ivyizigiro vy'ubwiza kuko Kristo abari muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ico nkeneye gukora, Bibiliya ivuga ngo nuko ngo turamwihweza. Uko ndushiriza kumwiyumvira, uko ndushiriza kunywana nawe, uko ndushiriza kwiflota kuri realite ya presence y'Imana, uko ndushiriza gusabana no kunywana niyo Mana, uko ndushiriza kwiyumvira no kwimeditako no kwiraba no kwihweza, dusa nico turaba. Aha mwese uwo baraba mwambaye nkuko muraba.
ahamwe so baraba mwimakiye nkuko muraba iyo tuza kuba turi impumyi hari ibintu byinshi byari kuba biri different hariho n'amadetaye atari kuba ari important ariko kuko tubona kandi twihweza hari ibintu vya influence ingene twifata ingene twambara n'ingene dukonsoma n'imodoka dutwara n'inyambaro twambara n'ibintu byose dukora kuko twihweza. Nico gituma kwihweza ni ikintu gikomeye. Paulo rero akavuga ngo nuko rero Yesu ashimwe cyane uko natwe turushiriza kumwihweza. Yesu ashimwe cyane. Ariko iri jambo kumwihweza c'est pas juste kuraba ariko uko turushiriza kumumeditako. Nk'ubu nkafata nka medita kuri sentete y'Imana nkarondera kuyiga nkatahura Imana nkavuga mishurira uko mishuri gukwera kw'Imana automatiquement ubuzima bwanje bushitangura kwaspira kuco ndiko ndameditako ico niyumvira ko nico niyumvira ko kire influence ejo hanje ingene hazosa. No kuvuga ngo guhinduka ntibiva mu kwikoncentra uguhinduka ntibiva kuri manipulation. Yesu ashimwe cyane. No guhinduka ntibiva kwitera bwoba banteye ngo ejo hariho umuriro. By the way, je nakijwe kubera umuriro. Vyaranyenspiye cyane. Umuriro udahera. Wow. Muravyumva? Umuriro udahera. Hari abantu usanga ngo je ngo numvise ngo urukundo rw'Imana. Je numvise n'umuntu yakarigisha urukundo rw'Imana, numva umenga ko yigisha ibintu biri faible. Urukundo. Numva ntari très sensible. Urukundo. Yo ngirankunda. Okay. None urakeneye urukundo. Okay, sawa. Akumbwira umuriro ko tuzosha. La. Ash, n'umunsi nakira Yesu nibyo byatumye ndamwakira. Uravyumva? Hariho n'indimbo kera twaririmba vraiment z'umuriro. Izo ndimbo zari zikaze cyane. Uravyumva? Z'umuriro ndazibagiye ariko iyo nza kuba inspire na kuko abaririmbira. Ariko umuriro vraiment je waranyanspire. None bahezagiwe n'umuriro. Nta numwe ni mukibwumva ubwo butumwa bw'umuriro. Ariko burya hariho igihe abantu babwirwa canke bumva ikintu bagahindurwa n'ikintu bumvise kuko kibateye ubwoba. Ariko iyi mpinduka Paulo karavuga mu Bikorinto si impinduka ivuye kuri peur, si impinduka ivuye ku kindi kintu canke kuri intérêt canke indi besoin. So gutanga ngo ndi watangura ronka ni bande batanga kugira baronke. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni promesse ariko imisi yose yo dutanze ntituronka ariko turatanga kuko dukunda, n'est-ce pas? Yesu ashimwe cyane. Hariho nivo uzogera kimana kiragutwaramo y'ubwiza aho utagiye gusubira gutanga kugira ngo uronke ariko aho uzotanga kubera Imana yacu ntaco tutoyiha ntaco toyima kukirabereye kwakira ibyacu byose, n'est-ce pas? Hama plus tard rero ukavuga uti je natanze kugira ngo ndonke ariko désormais sigaye ntanga because ndakunda ndumukunzi numva n'ubuzima bwanje narabutanze why not ntotanga inoti yanje. Yesu ashimwe cyane. Iyi gacika motivation yawe. Rero iyo kwihweza Yesu ari byo biriko biraba objet canke biriko biraba objet ya attention canke ya affection ku buzima bw'iwawe uzogenda ubona ko ubuzima bwawe buzogenda buhinduka usa n'uwo wiyumvirako. Iyo mpinduka rero nta kintu kigutwara nta kintu kikwambura kandi iyo mpinduka Yesu ashimwe cyane. Ni ya yindi Paulo avuga ngo nuko ngo tugahingurwa mu ishusho yiwe tuja mu bundi. Ndashaka kuvuga ko kenshi iri jambo iyo tuvuze ngo tuva mu bwiza tuva mu bundi abantu bumva yuko ari kuva ku ikinga winjira muri jeep. Ariko ndashaka kuvuga ngo kuva mu bwiza tuja mu bundi si kuva ku ikinga uja mu ntuzenya kuko ivyo navyo byarasize iraje uravyumva. Ariko kandi kuva mu bwiza tuja mu bundi Yesu ashimwe cyane no kwambrasa ca kintu cyose kigize Imana muri vya bintu byose bitanu navuze canke bitandatu harimo basi na kashe sivyo ariko vya bindi byose ukwera kwayo Yesu ashimwe cyane ubushobozi bwayo ubwenge bwayo. Haleluya. Nico gitumaga abantu b'Imana ubwenge ni ikintu kiri important mu bisanzwe ubwenge buri destiny gusangwa mu nzu y'Imana. Warubizi ko Israeli mu gihe ca Salomo yatungishijwe n'ubwenge bwiwe ku buryo abami bose baza kumviriza ubwenge bwiwe baza bagemuye inzahabu bagemuye ibiti byo kubaka bakaza bamugemuriye kuko yari objet ya tourisme. Yesu ashimwe cyane. Visit Burundi uravyumva yari visit Israel ukavisita Israel kuko juste je kumviriza Salomo afise ubwenge atahura science y'amashugwe kugeza ngo naho umudadu umwe umwamikazi umwe wewe yabaye impressionné n'ingene kumeza ya Salomo bategura n'ingene abantu bambaye. Imagine umuntu yenspira abantu gushika naho ko abakozi bo kumeza yiwe
abakozi bo ku meza ingene bambaye abantu bagafata amanote abami bagataha bakazana argent bakazana inzahabu ariko bagatahana ubwenge buvuye kwa Salomo ariko ubu bwenge ni Imana yabumuhaye kandi burya bwenge ni mbene Imana yabuhaye Salomo nawe yarabiguhaye kuko Kristo muri wewe ntari diminiwe kandi Salomo ntiyari afise Kristo muri we ariko kuva Yesu azutsa akazuka Yesu aba mwishengero aba mu bamwizeye aba mu mitima yacu aba muri twebwe nous sommes les bénéficiaires de la plénitude de la gloire de Dieu ariko kandi uzopwiza mu bwiza en fonction y'ingene umwihweza nukuvuga ngo aho ugarukira naho udashika ntibihagaze ku vy'Imana itagukoreye ariko bihagaze ku rugezo rwawe rutashishikaye gukugira revelation y'uwo wakiriye umeze nk'umuntu wakiriye umugabo akomeye mu buzima bwawe ariko kandi ucumushira muri tiroir Bibiliya iravuga ngo uwo Kristo nibuye rigize gute ry'agaciro mu maso y'Imana ngo abubatsi bararikengereye barishira ipembeni ariko kandi ngo cette pierre niko Petero avuga cette pierre elle est précieuse aux yeux de Dieu iribuye ariwe Kristo nibuye rikomeye kandi ngo ryacitse iryo kugira gute iryo kugumya imfuruka inzu igizwe n'amaangle ayikomeza Bibiliya ivuga ngo abantu baramuhojese ariko ngo iryo buye naho abantu barikengereye mu maso y'Imana ryari ry'agaciro Yesu ashimwe ngo nuko natwebwe nk'amabuye mazima nukuvuga ko twebwe twakiriye Yesu Kristo nimba Kristo ari buye ry'agaciro mwebwe Bibiliya ivuga ngo namwebwe comme des pierres vivantes haleluya assemblez-vous pour former un édifice une soit uravyumva egerana pour former un édifice spirituel nukuvuga ngo twe turamabuye mazima ni igiki kitugira twege bazima nuko Kristo ari muri twebwe Yesu ashimwe cha kandi ubwo buzima twikoreye haleluya Imana irikira batisa inzu yo mu buryo bw'impwemu inzu izogira ubwiza igahagarara mu manation igahagarara ahantu hose igakomera ikimpressiona abantu bose kandi Imana ikavuga ngo voilà mon projet c'est l'église de Dieu kandi l'église est constituée des pierres vivantes les pierres vivantes c'est toi et moi bwira umwicaye uti ibuye rizima haleluya ndashaka kubona no muri kino kibanza amabuye mazima ari hano hano Yesu ashimwe cha Yesu ashimwe cha haleluya Bibiliya reka avuga ngo nuko nimwegerane kugira mwubake inzu bantu b'Imana burya ijambo ry'Imana ririmo science ririmo vraiment ubwenge budasanzwe ariko kandi limite cyangwa urugezo rw'ubwiza bwa Église ni buri determine gusa n'igikorwa camwe mu yera ariko c'est aussi determine n'ingene mwe mu hagaciro icakoretse mu buzima bwa uko turushiriza guha agaciro uru rugendo twatanguye muzoba impressionné icimana izobavanamo mutekeye ibintu bidasanzwe mu gihe ibintu byose uraba autour de toi bigusuzuguza canke bikakugira gute bikaguhiga icapo kitarico ariko ndavuze ngo mutekeye ubuzima bw'Imana kandi ba mutekeye ubuzima bw'Imana mutekeye ubwiza bw'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane amina ndangirize kuri iki kintu kidufashe gusobanukirwa ivyo nashatse kuvuga kuri uyu mugoroba ndashaka gusoma muri chapitre 1 kitabo ca Esther ni illustration ni inkuru yo muri Bible ko nshaka gukoresha nk'ikimenyetso kidufasha unsomere Esther ndaza gusimba imirongo kuko ni histoire ntashaka kuteba ko ni ndende ariko uraza kumfasha imirongo imwe imwe usome kuva kuri Esther chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 4 Esther ni muri Nouveau Testament aravuga ngo ku ngoma ya Ahasuwerusi Ahasuwerusi uyo niwe yaganza ibihugu 127 uhereye Buhindi ugashitsa Ethiopia ico gihe umwami Ahasuwerusi yarahangamye ku ngoma yiwe kumugwa Ishushani mu mwaka ugira gatatu ari ku ngoma atumirira amazimano abaganwa biwe bose n'abamenyekana biwe abahambaye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'abasegaba n'abaganwa b'ibihugu bakoranira imbere yiwe
amara iminsi myinshi yerekana ubutunzi bw'ubwami bwiwe bw'icubahiro n'igitinyiro c'ubugabe bwiwe bw'agahebuza ashitsa iminsi 180. Verset 7. Haravuga ngo babahera ibyo kunywa mu mabakure y'inzahabu, kandi ayo mabakure amwe yasa ukwayo ayandi ukwayo, babaha ku biturire by'ibwami nk'uko ikiganza cyiza cy'umwami cyari kiri. Verset 9. Kandi n'umwamikazi Vashiti atumirira abagore amazimano mu ngoro y'umwami Ahasuwerusi nyene. 10, 11. Nuko ku munsi ugira indwi umutima w'umwami umaze gukankamugwa na vino, abarira Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita. Sorry nagobwiye gusoma nyene kubera ayo mazina sinashaka kuyavuga. Bandanye. Na Abaguta na Zetari na Karukasi. Abo uko ari indwi bari inkone zihereza uwo mwami Ahasuwerusi. Waje 12. Ababwira kuzana umwamikazi Vashiti imbere yiwe yambaye igitsibo c'ubwami, kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe, kuko yari umunyakaranga. 12. Ariko umwamikazi Vashiti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami ryatumwe izo nkone, bituma umwami ashangashirwa rwose uburake bwiwe. Haleluya. Mana ishima cyane. Iyi nkuru ndashaka mumve grandeur y'uyu mwami. Des fois ubukuru bw'umuntu cyangwa urashobora kuba impressionné n'umuntu ubonye ibintu yakoze. So no kuvuga ko uyu mwami imwe mu ma objectif yiwe yarashaka kumanifesta gloire. Vuga uti kumanifesta gloire. Bibiri ivuga ngo yatwara kuva mu Buhindi kugeza muri Ethiopia. Mugageze kuraba mwarize geography karata murayibona, urabe mu Buhindi gushika muri Ethiopia, raba iyo hwayo murumva kara ahantu hanini cyane. Uyu muntu yategeka ahantu hakomeye. Ariko kandi si ivyo gusa, uretse ko yategeka ahantu hakomeye, Bibiri ivuga ngo yahamagaye abari batwaye ama province yose, kuko yari empire imwe, ayo yose yacika ama province. Ni kuvuga ngo ni mugende mujabuke, muje muri Maroc, muje hehe, mu manuke Afrika y'Epfo, mu manuke mushike ibi bihugu byose, muvuye mu Buhindi mwajabutse Moyen-Orient. Urumva ko uyu mwami yarakomeye, vuga utarakomeye. Hejuru yuko asanzwe afise possession nini, yategeka ahantu hanini. Bibiri ivuga ngo yagize umunsi mukuru. Nimba wasomye sinzi ko abonye ko umunsi mukuru warenga iminsi 150, plus de 180 jours. Muramaze kuja muri fête mara 180. Barizo mecene tuyo fête ramaze kuyijamo. Ikindi kintu gitangaje muri iyi fête y'uyu mwami, Bibiliya yatubariye, Bibiliya yatubwiye ngo uyu mwami siko abashitsi bose bamwitavye banywereye mu bikombe vy'inzahabu. Mbarize uturamaze kunyura mu bikombe c'inzahabu. Wasanze amaze kukinyweramo muco mundungikira tumenyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifuwe sana. Avuga ati atumako, uravyumva, urumva ko ico cari kirori. Hama ngo baranywa amasorte yose y'inzoga. Ariko ibi byose ndiko ndashaka kukwereka uyu mwami nta kindi ashaka kwerekana, ashaka kwerekana grandeur yiwe. Burya umuntu yakomeye arasezisa ama occasion ahari yo kwerekana ko akomeye, kiretse mwege muciye bugufi. Ariko abandi bantu aho hanze bakomeye, yo baronsa akajya kukuvyerekana vimo baravyerekana. Hama si ico gusa, Bibiri ivuga ngo arasororera abantu. Ariko parallèlement uko umwami ariko aratanga umunsi mukuru ku ba invité biwe, na la reine nawe yari yaragize agafete kiwe. Vuga utumwamikazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nabo mfise agafete parallèle kaba mama kabagore nabone arabategurira. Nawene madamu nawene ndisuri ko nabone ikirori cari kiriyo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndi convaincu yuko aho aba mama bari hari hafise deko nziza. Yesu ashimwe cyane.
nabone barakora iyo fete. Ariko igicapo nshaka ko dutahura kugira ngo dutahure twebwe abakijwe abo turibo, umwami ngo mu minsi ndwi ya nyuma umunsi mukuru uraduga kuri nivo ya celebration. Ariko ngo ku munsi wa nyuma umwami ikintu yashatse gukora, umwami yashatse gutumira la reine. Yesu ashimwe cyane. Yaberetse ubutunzi bwiwe, abereka ubwiza bw'ubwami, abereka ivyo afise, hamacara desida ku munota wa nyuma ati ikintu ngira ndabereke rero ca nyuma. Vuga uti ca nyuma. Ati genda muhamagare madame aze. Kandi ngo aze afise couronne royale kugira ngo ndamwerekane, nerekane ubwiza bwa la reine. Iyi nkuru yamviremo inspiration yo kungene Imana na hari umutunzi w'ibintu byose, ikintu canyuma izoshaka kwereka amahanga, izoshaka kwerekana l'Église. Bibiliya ivuga ngo vous êtes l'épouse de Christ, mwebwe muri umugeni wa Kristo. Kandi murabizi ko ku munsi wa mariage ikirori kirategurwa. Ikintu nabonye umuntu wese yagize mariage, umuntu wese yagize mariage agira mariage ingana n'ivyo afise. Nukuri sindabona abantu cyane bari raisonnable ngo ku munsi wa mariage ngo bagabanya ama dépenses. Afise 2 millions agira mariage ya 2, afise 100 agira mariage ya 100, afise 200 agira mariage ya 200. Bamwe muri mwege Imana ishime ko mugira mariage mufise make. Kuko sindabona umuntu uko umuntu agira mariage afise amahera agira ikirori kingana nayo afise akaruhuka bimeze nk'ibiheze. Yesu ashimwe cyane. Niko bigenda, nta muntu vraiment yifata canke ngo gabanya ama dépenses. Nari kubatera inkuru ya mariage ya pasteur wanyu kuko nari hafi ya komite. Ako ngaho mwavuze ko ari muri famille, reka nanje nduhuke. Pasteur wanyu muri mariage yiwe komite yari yayisavye yuko muri mariage yiwe hazaho ya mamoto yayandi aherekeza president. Ndibuka umukuru wa komite, ndibaza ko ashobora kuba yari umu grand frère wiwe, ndibaza ko yari François canke sinzi umuntu yari muri komite. Aravuga ati none ko Dieudonné yadusavye ko haza ya mamoto yandi yo kwa president byose nibiki, baca bati ni mubireke ntacu ivyo byose ntizizoboneka. Yani rero kuri mariage umuntu araheza kuvuga uti guhereza ko. Bibiliya ivuga yuko igihe Yesu azoza gutora ishengero umunsi wa mariage, vuga uti mariage. Bibiliya ivuga ngo abamarayika bazoja hejuru bazovuza indama, pam 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 pam, tuzokumva son tutarumva, pana zazindi mwumva mugaca mukorora utwosozi mukaduza amaboko. Oya, azoba ari indi son, azoba ari indi instrument iva ngaha mwisi, bazoza bazizanye, ntizakorewe ngaha, ntizakozwe n'amaboko yacu. Yesu ashimwe cha. Haleluya. Zizoca zivuzwa ngo ako kanya ziriko ziravuzwa ngo haleluya, ngo Yesu ngo azocaza ku bicu. Haleluya, l'époux azocaza kuraba la fiancée. Haleluya. Hama ba fiancée bapfuye ngo nibo bazobanza kumubona ubwa mbere, abamizwe n'ibikoko, abapfuye babapasuyemo kubiri, abo bose bazoca baza. Umviriza, n'aba Abrahamu bose bazoza, nta muntu numwe arashika mu ijuru. Ndashaka kubamenyesha yuko igitabo c'Abaheburayo gice ca 11 kitubwira ngo abo onye Imana ntiyashimye ko babona isezerano, twebwe tutarashika. Ariko kandi Imana irabarindirije kuko badashobora gushika mu bwiza finale, na twebwe tutarimo kandi ari twebwe shengero, kuko bo ntibari bafise Yesu muri bo, ariko twe turamufise. Rero bari muri paradizo bararuhutse, ariko ntibarashika mu ijuru, tuzojana twese. Hariho indirimbo twaravuga ngo ndakumbuye abera mu ijuru. Amen, haleluya, inkumbu zabo ziranyishe. Amen, ndakumbuye Abrahamu mu ijuru. Amen, haleluya, inkumbu ziwe ziranyishe. Twaca tubavuga, twaca tubabona tubaramutsa, tubasanza ariyo bari, ntibarajayo, tuzojana. Yesu ashimwe cyane. Hariho le grand rassemblement. Yesu ashimwe cyane. Kandi abazoshobora kumva zijya ndirimbo bakabona niyo spectacle yo mu ijuru, bakabona nayo ma fête d'artifice azoba ari karaka ku murango jomodi, uravyumva, nabantu gusa bazoba bafise Kristo muri bo. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ivyizigiro vy'ubwiza. Yesu ashimwe cyane. Ivyizigiro vy'ubwiza nukuvuga ngo si ubwiza gusa bwo ngaha mwisi, ariko dufise n'ivyizigiro bw'ibihe bidashira, kuko Kristo ari muri twebwe. Ingona zizoba zaramiza abantu, abazoba bari mu kaburi kazobasubiza, kuko Kristo muri bo ntibizoshoboka ko ikintu kimwe gishobora kubadetena canke kubahotena. Aussi longtemps l'époux azoba ari ku bicu akavuza inzamba.
hama ngo dutanguye kushika mu ijuru abamareka bazobaza ngo abo ni bande. Yesu ashimwe cyane. Hama Yesu ubwiwe azokwishura azovuga ngo haleluya, aba nabogeje impuzu zabo nabamesha impuzu zabo apana muri clean shop. Haleluya. Uravyumva fana kwa uravyumva kwa hashina no aba nabameshe imvune zabo. Haleluya. Mu maraso y'umwagazi azodupresenta. Abamareka bazoba impressionné, bazodukorera ntitubasenga, baradukorera n'abakozi bacu. Nico gituma igihe cyose bavisita abantu bava ngo ntimupfukame ko natwe turabakozi nkamwe, ariko kandi bari bazi yuko n'ikindi gihago bazocika abakozi bacu mu gihe ca Kristo. Bwana sifuye sana. Ndashaka kurangiza mvuga gutya rero, uyu mwami afise ubwiza budasanzwe, Asuwerusi arahamagaye abantu, agomba kubereka ubwiza. Amaze plus de la moitié de l'année abademontra ko ari mwiza kandi ko atunze, aba impressionné. Ariko imaginez-vous la dernière pièce maîtresse de sa collection. Uravyumva ni kihe kintu ca mbere ca nyuma ciza yabazaniye? Yavuze ngo genda munzanire umugore wanje, kuko nimba mubona mfise gloire, elle est la représentante légale de la gloire de ma royauté. C'est elle. Ni mumuzane mumurabe. Haleluya. Ndashaka kwaga abantu b'Imana. Je mbona mukunda kuvuga nti je sindi umukristo complexe, ndiyemera vraiment ndi umukristo yiyemera. Yesu ashimwe cyane. Nukuri turi abantu badasanzwe, naho no bafise ivyo mbuze, ariko twe turi abantu badasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Kuko sindabirabisha amaso ya societe, ariko ndabirabisha amaso y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uko Imana ikubona ni kukwiye kwibona. Haleluya. Uko Imana ikwaprecia ni kukwiye kwiga kwiyaprecia. Yesu ashimwe cyane. Kuko wewe indice ya valeur yawe ni determine na lo materiel, ariko iri determine ni iki Imana yashize mu buzima bwawe. Kristo muri wewe ivyizigiro vy'ubwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urasengera abantu bagakira kandi wowe utarakira. Yesu ashimwe cyane. Urasengera abantu bakaronka akazi kandi wowe utakaronse. Urasengera abantu business ziri bloke. Bibiri ivuga ngo tuboneka nk'abakubititse ariko kandi dutungishije benshi. Yesu ashimwe cyane. Turazi kuba mu mugisha, turazi no kutabaho mu mugisha, kuko twebwe ubwiza bwacu ni buhagaze kuri ivyo gusa, ariko ni dimension iri illimité. Bwana sifuwe sana. Kandi c'Imana twemereye turakigira. Yesu ashimwe turacakira. Paulo yavuze ngo tugwenda dusukwa nk'abasukwa ku muriro, ariko naho umenga turiko turakubitika nta gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Yaba kwambara ubusa, yaba gukubitwa, yaba gutabwa, yaba kwankwa. Yesu ashimwe cyane. Yaba inzara. Haleluya. Nta kintu na kimwe kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko twebwe reference zacu ntiziri mondaine, ariko reference zacu haleluya ziri celeste. Ndangize mvuga gutya rero, uyu mumama bamuhamagaye, haleluya, ngo umwami araguhamagaye kugira yerekana ubwiza bwawe. Bibiri ivuga gute? ngo uyu mumera acagira gute? Acaranka. Gira umwicaye nti ujya mumere yaranse. Hama subira umumbarize ngo we waremeye. Reka ndakubwira, hariho abantu Imana izogirira neza muri mwebwe kandi nta kabuza izobagirira neza. Hariho abantu Imana iriko irakuza, hariho abantu Imana iriko irugurira imiryango, abantu Imana iriko iradeversa ivy'ubumana vyayo ku buzima bwanyu. Reka ndakubwira, hariho abantu Imana iriko irahindurira ubuzima bwabo, ariko reka ndakubwire ngo nivyashika uhora akagushira hejuru, ntuze wanke kwitaba igihe cose azoguhamagara, kuko nimba yaraguhaye kugira partage ku bwiza bwiwe, ni kugira ngo mu gihe gikwiye ashatse kwereka amahanga ubwiza, ntiyerekana inzahabu, ntiyerekana amazi, ntiyerekana amafi, ariko agomba kwereka amahanga ubwiza. Ahamagara l'épouse, ahamagara l'église, ahamagara bakijijwe, ahamagara bacunguwe, ahamagara bakiriye Yesu Kristo. Turi ivy'Imana yirata kandi yerekana, turi ivy'Imana yerekana ubwiza. Haleluya. Turi la pièce maîtresse que Dieu va présenter, c'est son épouse. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma umugisha wiwe en aucun cas ufise intumbero yo kuguteranya n'Imana. Igihe cyose uhezagiwe ugacika désobéissant, uri à l'opposé ya principe y'umugisha w'Imana, kuko Imana iguhezagira kugira ngo muri elevation yawe ucike igikoresho yirata kandi yereka amahanga, kugira ngo yerekane ubwiza bwayo ku batabuzi. Nta kindi kintu Imana ifise izokwereka amahanga atari ishengero. Yesu ashimwe cyane. Bibiri ivuga ngo Kristo n'umutwe w'ishengero, natwe turi ingingo ziwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
turi ibikoresho vyiwe, twikoreye amavuta atemba ava ku mutwe akamanuka ku mubiri wose. Amavuta ari ku mutwe wa Kristo aramanuka no ku mubiri, ari wewe na jewe na wewe na jewe. Nukuvuga ngo portion yayo mavuta yakugiyeko akugira kuba umugabo n'umugore wa gloire, ariko igihe iyo gloire iri kirihofreta ku buzima bwawe, ne refuse jamais l'invitation de Dieu, parce que Dieu t'a habillé pour, haleluya, uhoraho yakwambitse yagusize kugira ngo akwirate nka kimwe mu bintu byiza afise ashobora guha amahanga. Haleluya. Ndashaka muhaguruke dusenga Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga muri iyi conference hariho abandi bantu, haleluya, bazokwinjira mu yindi dimension yo gutambukira muri ubwo bwiza buri ku buzima bwabo. Kuri uyu mugoroba numva ashaka gusenga. Imana ishimwe ikorane gera 20h. Nagerageje kubahiriza isaha, narengeje ko iminota 3, ariko n'imvura yaguye kugira ngo dusenge 5 minutes. Uvuga uti dusenge 5 minutes. 5 minutes. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abana b'ubwiza bari ngara ndashaka kubona amaboko yanyu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Munyumvirize ntimusamare dusenga. Mu gihe umugore yahamagagwa haciye haba ikibazo, yaranse kwitaba. Yanse kwitaba baca barabaza umwami. Umwami aca arabaza abakonseye biwe ati ngire gutaranse kwitaba. Bazigena abakonseye biwe bamubariye. Bavuze ngo mwami, uyu mugore mwirukane. Iri mu divorce ya mbere yo muri Bible. Uyu mugore mwirukane kuko nutamwirukana désobéissance kabivuye muri palais, abagore bacu bazotunanira. Muhane kugira ngo ntihagire usubire kuba désobéissante. En d'autres termes, muhane kugira ngo ntibibe akarorero kabi ku bandi. Ndashaka kubabwira ngo igihe cyose tutariko turagendera mu rugezo, tutari responsable y'ubwiza Imana yadukonfiye, ducika occasion yo gutuma izina ry'Imana ritukwa. Désobéissance yose mu buzima bwacu ikrea risque yuko abantu batuka Imana kuko tutariko turahofleta ubwiza bw'Imana tuvuga. Ego ni vyiza tuva mu bwiza tuja mu bundi, ariko kandi mwiko ko kandi ubu bwiza butugira responsable. Haleluya. Kuko twikoreye, Paulo yabivuze neza, ngo iyi ni grâce, iyi ni mystère. Haleluya. Ubwiza bw'Imana, haleluya, muri twebwe dans des vases de terre. Gloire y'Imana mu mibiri bora. Iyi association nishoboka hatariho Saint-Esprit, kuko kimwe cyo bomoka, kuko nidushobora gukontena un Dieu glorieux alors que nous sommes des vases de terre. Ariko Paulo yavuze iri jambo ngo ni mystère, n'ubuntu kubona twikoreye Kristo muri twebwe. Kera bamubonera mu isanduku rije bakavuza induru ngo isanduku riraje ku rubuga rw'intambara, ariko ubu mwege muri amasanduku y'Imana genda genda muri ubwiza bw'Imana bugenda genda. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Aho uzogeza gutahura ico wikoreye, Yesu ashimwe cyane, bizogeza ku affecta ingeno bayeho. Abantu benshi barabayeho nabi kuko batazi gusa yuko ari abamikazi batijwe kuhone, bagatizwa ubwami, bagatizwa ubwiza kugira ngo mu gihe gikwiye baserukire umwami. Ariko umaze kwitahura uriwe, kuko crise ya mbere ikomeye mu ishengero ryo muri kino gihe ciherezo ni crise ya identité. Ndaje kugira ngo we vashiti ugomba gutahura qui tu es. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko wewe igihe cyose urahari pour obéir à celui qui t'a fait porter cette gloire. Ndashaka twese dugije amaboko yacu muri ako gacerere muri fond ya piano. Ndashaka dusenge uvuge ngo Mana, nanje ndashaka kukwihweza kugira ngo ngende mpinduka nsa na wewe ku munsi ku munsi. Haleluya. Mva mu bwiza nja mu bundi. Hari igikorwa c'Imana kiko kirakoreka mu buzima bwawe, hari impinduka Imana ikirazana mu buzima bw'abantu bari hano hantu. Ntiwidekuraje ngo nturi kurashika kuri bicanke bijya, ariko hari Imana iri kirubaka mu buzima bwawe, kandi niwashishikara kumwihweza ubwiza buzorushiriza kuba ubwiza no ku buzima bwawe. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba. Ndagushimiye Mana ko waduteye iteka Mana, ukaduha kukwihweza, ariko ntivyatwica, ariko bigenda biduhindura, bidutera gusa nk'uko wewe usa. Ndagushimira iri shengero, ndagushimira Mana yo mwijuru abantu bari hano kuri uyu mugoroba, ndagushimira abantu bariko baraca mu bihe bitandukanye,
mana bishobora kuba ariko biranabaca n'intege ariko mana ndibutse yuko bikoreye ubwiza dans des vases de terre bikoreye ubwiza mu nzavya z'umubiri canke zikozwe mu ibumba bikoreye ubwiza mana ndakweretse umuntu wese ari ahantu kuri mugoroba ari muri urugendo rwo kujana na wewe ari muri urugendo rwo guhingurwa asa na wewe ndavuze ngo mana accomplis ton œuvre papa oh shitsi igikorwa cawe data shitsi igikorwa cawe mu bahungu mu bakobwa bari hano hantu mu bakiri bato bari hano hantu mu bakuze bari hano hantu ndasenze mana ngo kora igikorwa cawe mana turashaka gusa nk'ukusa turagomba kukwihweza mana turagomba kugukunda mana turagomba mana kugumbira mana ibikugize byose mana turagomba kudasigwa turagomba mana mu ijuru kuba muri potentiel yacu yose turagomba ku explora mana espace yose mana yo gukura kuri muri twebwe kugira ngo mana yo mu ijuru tugende dusa niyo turaba mana ndasengeye umuntu ari hano hantu mana ahindukire aha agaciro wowe icurico aguha agaciro mana turakugomba mana haleluya turagushaka mana yowe dushaka kuri uyu mugoroba mana akora igikorwa cawe mana hingura abagabo n'abagore reka mana inyuma y'iyi minsi ya kino gikorane hari abantu baze bambara ubwiza hari abantu bambika ubwiza bwawe mu rundi rugezo reka mana yo mu ijuru ukorije mana defo muri identite yacu ico tudatahura reka wugurura amaso mana umuntu wese atahura agaciro kiwe na wa wundi yifata ukutariko na wa wundi ataritahura ndasenze kuri uyu mugoroba ngo yimenye muri wowe kugira ngo yimenye muri wowe mana birushirije ase na wowe kuko mana wowe twitwararika kuko mana wowe ushaka kubikora mu buzima bwacu haleluya haleluya kumashaka kumhindura note ndashaka kurimba indirimbo sisiko muyizi ndirimbo ndashaka jewe nifuza Imana kugira icyo ushaka icyo wamamagariye sinshaka gukora ibyo nifuza nabikoresha icyo wamamagariye subiramo ayo majambo yagira isengesho ryawe uti Imana ndashaka kuba icyo wamamagariye dushaka kuba ico udashaka mana ariko turashaka kuba ico ushaka mana hari ico dushaka kuba washobora kuduza ivyo biganza vyawe ukavuga uti Mana nkoresha ico ushaka ntwara aho ushaka Mana mvana mwica ushaka Mana ndakwemereye Mana fata ukuboko kwanje fata ubuzima bwanje Mana ntware Mana mu vyo ushaka ivyo wandemeye Mana ndashaka kuba ico wangize Mana ndashaka kuba ico wimviriye kuri jewe Mana
ndanse kuri uyu mugoroba kuba ikintu sosiyete ishaka komba, ndanse kuba ico generation yanje ishaka komba, ndanse kuba icabo tugendana bashaka komba, ariko ndashaka kudovena Mana ico wowe wandemeye kuba. Mana bikore mu buzima bwanje, haleluya, bikore mu buzima bwanje. Kuri uyu mugoroba umubwire uti Mana ntwara, Mana ntwara wowe ushaka, ndakwirekuriye ndakwihaye Mana. Ndashaka kuba umutemo w'ubwiza, ndagomba kuba umutemo w'ubwiza, ndagomba kuba umukonducteur w'ubwiza, ndashaka kuba igikoresho gitwara Mana ivyawe, ndashaka kuba Mana yo mu ijuru, un transporteur de la gloire, un transporteur de la gloire. Ndanse mu izina rya Yesu Kristo. Urashobora gusubiramo inyuma yanje aya majambo uvuga uti Mwami Yesu, musubiremo maze uti Mwami Yesu, kuri uyu mugoroba ndagushimiye ko wampaye kuba mu bwiza bwawe. Ntiwampaye kuba mu bwiza gusa, ariko wangize ubwiza, wangize ubwiza. Kuri uyu mugoroba Mana ndagumbiriye ikintu cose kigize ubwiza bwawe. Ndanse Mana kubaho ubundi buzima butandukanye n'ico wangize, ikiri mu vyiyumviro vyawe, ikiri mu ntumbero yawe kubinyerekeye. Ndadugije amaboko yanje, ndakwemereye Mana utware ubuzima bwanje Mana. Semere buti ntwara Mana, semere buti Mana njana Mana, mubwire uti Mana njana ushaka Mana, mubwire Mana uti Mana fata kontrole y'ubuzima bwanje, mubwire uti Mana ndakwirekuriye Mana, ndakwizigiye kuri uyu mugoroba, kuko wanyambitse ubwiza, wumvise ko umugambi mwiza. Ndahisemo kuri uyu mugoroba kugirira confiance, ukuboko kwawe kuko kurantwara. Ndirekuye mu maboko yawe, ndakwemereye untware. Haleluya, haleluya.